kwa sokuru nabikora muga nangwara amavunja Agwayivunja bibuka amakofi wankubise Tia igihe amaze yubatse n'umugore we yaba yarigeze kumuca inyuma Sali ndabaramukije cyane nizere ko muramize neza nkuko namanda bifuriza abakunzi banje abakunzi basandi Umoja TV Arvera kuri micro muranzi ariko namavuga Arvera uno muserekano ngire kwa kandi ni Arvera Muhimbare mu minsi naje nzohindura izina nze niyita AM kubera ko n'abanyabantu bose mu gisagara basigaye bara amazina bara yakase bakarondera amazina y'ubustari izina y'ubustari nanje rizoba AM ya Arvera kuri micro inyuma ya kamera akabari yongege uno musi twagendereye muhira Homestar nibwo bwa mbere tumwakiriye kuri Sande Umoja TV ndazi abantu benshi mwari mwifuza kumenya ubuzima bayemwo mu buzima busanzwe kumumenya byaguye mama mubone yari karakina filme twaramusabye umwanya tugira amahirwe arafatirwa cyane araduha umwanya turamusanga mu rugo tuganire yatwakiriye ko cyakose gusa ntiyatuzimanye mwaje sanga pingi turara satanu ubabigira bishivya saa sita uyu mwana mbona kuri ekran n'umwana wawe yego nakana kanje ka gatatu kitwa en fait afisa amazina menshi yitwa Irumva tireke no yitwa Irumva ndende reka sipoze ko afisa amazina atatu yego bon oya twamwise Irumva hanyuma Lucky Boy n'umuhungu Lucky Boy bisobanura Lucky umwana w'imigisha wa yego boy ariko numva mu kintu umuhungu boy numva mu kintu yego n'umuhungu w'imigisha donc tu vois ya twagiye mu rugo kwa Chris uyu no star sindi ntari muri babantu ngoma mfate ngo ndamubwire ngo yidondore avuga amazina muramuzi ni Chris ndikumana acho reka nidondore ndikumana nitwa Mpozenzi Chris ngemwe kaye ndikwa ubiriza je nitwa Mpozenzi Christian guys ndabaramukije mwese mumeze neza nitwa Mpozenzi Christian n'ibyo bavye bantaziye hanyuma ndaja mu byo baskuti banyita Narval Modeste hanyuma muri filme banyita Chris 7 ego ndakunda igiharo 7 igiharo cy'Imana cyangwa ni kubera ko witiranwa na Chris yagoze oya mbe Cristiano Ronaldo namona ujya nawo ndambe daer uri umufanzi wa Messi oui donc ya nabo nyene je ndi umufanzi de umuntu nkunda Real Madrid muvuga yuko abantu bose baca muri Real Madrid umaze kuhava ndakureka nka Cristiano yigize kwa wo muri Real Madrid avuyemwo byakwake bikayisha yego nani kubera igitwajwe ntituzimane mu frigo amatara yacitse byage je nakurinde kuva saa 3 mugara amasaha ushikiye ariko saa 3 ntibisekuye ko amatara yacitse nimba ushaka ngunuze ngiye mu mukozi aguhe donc siz ntabwo nshaka ibyo gufungura nukuri nanjye bravo sanez nawe urakoze naye nkubwiye ngo urasa neza burya arakajambo kabone ufise ngo nta mugabo asa neza umugabo asa neza mu ikofi nibaze ko mu ikofi nawe usa neza ariko sawa ariko Arvera waje kuncokoza mu rugo wanje nibiki no madame wawe ariye ko nasanze mu rugo yatekera nari hari no munsi wa off wanje natiza kuruhuka ego mwanya mavanga ngenda muri sport nzakwiga muri sport umunsi wose donc après midi yose Christian urakora sport ko mbona ubyibushe cyane gose ndagenda uno munsi ndagira natation ngenda muri sauna ngire gym ego ndabikora vura mugabo ndabironga umwanya muto muke kubera ubuzi mfise nguma niruka ukunda gukora sport kubera ko ubikunda gusa cyangwa ubishaka kugira ngo ugabanuke no guma byibuhaje Charles je nagumye sinigeze ngabanuka sinigeze nondo uko nyene umbona kuva nkiri muto kuvugira umusore kuva nkiri mu bebe mama yanera inkuru yambye ati Christian ukiri mu befise nk'amezi 6 8 ku mwaka iyo bazanye umuyaya mu gitondo umunsi agashika umunsi mu gitondo cyazinduka agenda kubera nari ndibye nari ndemereye bavuga ati mbe Christian
umuye wambaze kubera kugiya n'udusakoshi twiyavuga ati jewe nahunze ruguru ivyama kwikorera amabido n'inkwi uyu wewe azomvuna umugongo ntihatari baca bagaheba byari byameze sinigeze ngabanuka ngo nonde amfite n'umubiri wanje kandi abishimana ko bimeze kose singira sport kubera ngo ngabanuke bonge sport kubera emererwe neza mubiri amaraso agende neza umutima utere neza sava kandi umujina ntangwara ngo haye meze neza vura Imana ishimwe ibyo byari byo mu bwana butonya afite amezi 6 urumva ko ni mama yabigutera inkuru ukabyumva ariko hari ibyo nawe wiboneye ukiri umwana mutonya Chris yo mu bwana butonya arameze gute nta kirundi narinzi wavukiye Chris navukiye mu Nyakabiga mba mu Kamenge ngenda mu Buyenzi harageze gushikana aho nshika mu mwaka wa mbere takirundi nzi mwaka wa kabiri takirundi nzi wavuga uruherure navuga Igiswahili gusa kuko yo igihe cyose bambwiye ati Christian vuga ikirundi aho uvuga ikirundi cyamvuga ati kirundi urumva nacyasubiye muri igihe cyangwa babwiye urumva nta kirundi narinzi kandi nari umuntu nkundishure mugabo make ba oblige kundogana Igitega papa vuka kwa soko kugira nige kirundi n'uburo kurumva yuko ikirundi cyane gitomoye neza ariko reka sindakobeshe uburyo uvuga ndabikunda bibiri no nari mvuze ijambo riremereye biraryoshe nari mvuze ngo biri romantique gusa n'ubundi ndabivuze ni handi biraryoshe kubiriza noneho mu bintu Christian yoba yarakoze akiri mutonya uba warigeze kuba kugendera ku urakizi ca kino mbe bacita n'ikibusi kimwe burira igitorori urakizi igitorori ego kimwe kimeze nk'imoto kijya naracurira nakinye donc ivyo bana bose bagendemo kenshi ukina mabiye tusavye sinabigiye mu vraiment bikuye ko Christian kabisa nakidoze nagikora nzi no kubikora ico gihe nari ruguru Gitega kwa sokuru nabikora muga nangwara amavunja agwayivunja ico gihe gishika ruguru bampaye igihano yuko ntazi kuvuga ikirundi roko ngwaye imvunja siko umuntu aguma yiyagaza bavuga ati isha utavuga ikirundi zovuga nazo tugukura nakize ku nguvu kubera imvunja bazimura hari igihe umuntu agwara imvunja akaba ari imvunja imwe n'igihe umuntu agwara imvunja nyinshi ku maguru gasanga oya tuyatuvunja usanga ari kamwe tubiri basi nta bintu by'imvunja birebire oya dukuye ko Chris yakunda kugwana mu ishuri cyane no gutukana nikiye kindi kintu yakora waje durazi ko je nakunda kugwana sinzi impamvu mu mafilme yose muba mu ibintu by'ibiyasasa kandi nakunda kugwana ndi umuntu ndi romantique meze bien ngerageje kukuraba ku bintu ukunda gukina bigaragara ko no mu bwana bwawe kuvukira moto uri yasase warakunda kugwana cyane bataye yanje buganga ifise bakacabaza sikia gitipe ni ikintu kiye ari kiyasasa oya reka basi tuvuge ibintu bigaragara tureke ivyo bintu byo kurondera mu bwana Christian nimba koko ibintu kina bimwe muri byo atari byo imagine nka scene wakenye muri film mwanya urayibukaho ndayibuka neza uribuka amakofi wankubise umusubiyemo irya kofi Alvera nkubise Alvera wankubise kofi twamaze kuvyumvikana Alvera mpagurutse juste mpagurutse kandi wakubise kwitama nari niteze litama muga nkubitira itama ryo ngaho Alvera ishavu wari ufise yari imeze gutse igikino banagukoreye by'umubiti vuga mukuri kwimana irya kofi nari gukubise kukwihora nuge ngo ari kindi kintu nari gukubitiye urazi ko fankubise umunsi wari kuramfata kungu tukumvuga n'umwana mubi ni mtu mbaya sana uri bugikofe babarangubise umunsi wago mufate interview kuragira ubaze gucishamo kajya kantu kikofe gusa ndayugusavye hanyuma baze kujija abafans bagira ama commentaire kabisa irijya kofi rirakomeye ucu ugira n'ijya kofi je nagukubise duko dukina ndikunda ko viola kana guhakije avera guhakije Alvera naguhakije Christian reka tuvugane nk'abantu bakuru nubwo uri mukuru konsombe umunsi wari kurakina irya scene yo kumviola wari wiyumva gute Obeje urumva obereza so wamaye akazi niwe wari boss wanje igihe wamaye akazi nari guteza gukina nkuko uvyumvamo ati Christian shako nkinira ibi nanje nabikoze kujya nyene
esprit wanje yari yo gukora akazi ntivyari muri jewe mugabo kuvuga ati kubera nkora akazi neza umubosi wanje azompembe nibaza byaragushimishije bekajya gahuza na gutabe karacariho ya narakabize kajya kazokwamara icibutse ego urakabika kujya nyene kuko ijya filme je yarangiye cyane gose twabaye mu bihe bimeze neza kandi yari ni inyigisho ikomeye cyane gose nimba atayi bararaba vraiment basubire baziguma baziraba kuko ni filme yigisha iyo umugore afise undi mutipe bakundana afise umwana ariko usanga mu kamere ko muhira adakurikirana abana biwe atabaho umwanya wo kuganira biratuma umwana ntubuzi kibazo umwana agira ntubuzi ngene abayiriwe ntubuzi ko ubona ati nage kumurondera yafunguye aramba neza mugabo turavuga ni film umwanya ko umuntu atarayiraba urashobora kuja kuyiraba arasohoka numero 2 numero 2 na iri munsi bakambuza amahoro arabadada bari muri Australia hari abandi bari muri Canada hari famille ya madame iri muri Canada kumamaza ati iyo film ko kitarasohoka Christa turabe fin yiwawe kuko bashaka fin yiwanje niyo bakeneye kuko barabona yuko ijya film ya mbere Alvera ela beaucoup se fait ko yarababajwe bikwiye bashaka rero ko barabe numero 2 barabe umunezero wawe kandi nabyo shaka n'iso uzi ko harimo bazi ko harimo umunezero warasesha gatabo kwa waravuze ibyo oya bazi yuko gusa ifilm ingene rimeze bazi yuko kenshi amafilme aryoha iyo yarangiye neza ego ujya umuntu usakora ikibi abimenye umwe wese ukora ikibi umeze kwiherezo rya wari bari ribi bari meze nabi cyane Christian aya masene ukunda gukina urabona ko bakunda kuguha amasene uri umuntu w'inkozi y'ikibi umuntu akina ibintu byo kubesha guca inyuma abagore kugira ibintu nk'ivyo kandi biba bikubereye nanje mani nararyohewe umunsi numva uremeye kuzokira muri filme yanjye ndabandi mana sinzi ico no numva aragateka kadasanzwe ndenda kuzi mugabo nacenda kumenya maze kumenya vuga n'umuntu urimi kabiri uramumenya je icyangiye kimwe ni kubera twakiranye twabaye mu bihe byiza cyane na wewe ndabigushimira cyane mugabo agatelefone je wa kamera tuko turashooting agatelefone nkikagura acara gahonyora mani yacyagahonyora kari kuri charge hasi ni yari kwaririza yari tiketi sinzi ko ahantu muhazi yacyahonyura agatelefone narababaye meshe zami narababaye ndakubwire ujya mwanya namenye telefone yawe telefone narayimenye ko iri bya vrai murabona ko yarabenetse ujya mwanya namenye telefone yawe yaramfashije yatumye ndira amarira ntaninda na pesa naragize emotion urabona ko narabonye ndiko ndakina ngoma muri action ndagira emotion ndavuga ni mana ndapfuye noneho ibintu biriko biva indani neza wari wabuza bosozi narose impamvu ituma ndira ndarira sene ndayikina neza umva iyo sene ndiko ndavuga ni sene nakinye ngo mave muhira mugende muraba amosozi narize kubera iyi telefone ye abanashi barambasa arfera ari yamari wayakuye nayakura henye urantikete uraridepoza ahantu mugabo ari kurarira nkabona yuko vraiment bi réel byarabonetse neza ko menga nivyo afite filme nkiteza kumera mugabo mwumvise impamvu aho yavuye agatebo ko namushavuye ati Alvera qu'est-ce que tu ibi mwiriye defora kinishasha bakoze Christian iyo abo wabona madame wawe ndetse na madame wawe ariko baraba ari amasene ukina na cyane je narumva nkavuga ati umunsi umugore we yabonye nk'isene twakinye turi mu itanda mugabo we waramomesha nk'ubu azovyakira gute babibona gute bakutahura gute bagufata gute mu gitangura kintu by'amafilme famille yanje aho mvuka barabikunda cyane kuko papa artiste mfisa tuvukana n'umwana musicien abandi bagatamba ariko abiwe wabo na madame ntibabikunze kuko babonye ati uno papa nibiki uno muko wacu niki muga mu nyuma amaze kubona ibyo ngina yabisangamani barayishima avuga ati bwa buri dufise umukwe w'umuacteur ameze neza batamurare kunshikira mugabo nagize intambara na madame cyane mu nyuma madame aravuga ati bon kanda kureke kuko hajya mu buzima hari ikintu nakunda turakora niko gusa mbashaka gusa yuko muhira bamerwa neza babaho neza abana bakamba neza bagafungura neza mugabo abwira ikintu umuntu yinezereza kwira ubuzima bandanye kwa rero ijya filme madame nkikina kwa mbona nsomba impuzu uti ugiye kwimukiye kundi mugore no ngiye kina filme mugabo ndiko ndayimereka uwarayiraba cyane gose jewe kenshi ariko arayiraba nzamuna yashavuye
ibiki Alvera urama basa Alvera azozimuhira basidabura bose urumva yaragukunze de façon nyene wavyifashemwo niko gusa guma nyishuzi yakaye saison ina donc parti ni kuko nanje nukuri yego vraiment mugabo ubu meze neza avec ma famille nta kibazo baramaswe kumenyera ivyo nkina barabibona yego nuko vraiment uri umwe mu bastar hano mu Burundi wacu batunze imodoka nziza kandi imodoka izimvye afise imodoka nziza cyane ese imodoka yawe wayikuye mu gukina filme cyangwa wari usanzwe uyifise wayikuze mu buzima busanzwe oya umuduga neza ndawufise kuva kera kuva natanga gutunga umuduga kuva muri 2016 yego natangwa no mu kuduga witwa Mark X Imana igendera ampezangira ndayigurisha ngo urundi hari giye gusanga mazu igihe nta muduga mfise birashika mugabo sivyo nakuye mu mafilme kuko mafilme gushika n'ubu ndacafise ikibazo kandi sikije nyene uri umustar urafise ikibazo filme niri kiratanga amahera nkuko umuntu yavyifuza ugiye kuraba abacteurs bo hanze bakina amafilme ugasanga babaye babeshijweho ni n'amahera no gukina mu make muri filime umuntu ashiramo amafaranga menshi ariko ntabona revenue nako ngaho warashizamo akakashi nyinshi reka tubireke sishaka kubyibuka nagize n'umukoshi rero abona kiriya gihe ibikoresho bimwe hari ibikoresho bimwe twazimije ibikoresho ba wakoze ba oblige kubiriha urumva ko bari probleme ariko nakundi ngira manager basi managinga ndi hano Imana urabizi ko ndayifise Yaje ku manager. We manager ubona ko yaje ngaha kunda. Ufise manager nanje ndakeneye ko mbera manager. Hanyuma ibikorwa bije imbere. Je sinuzigera buri bikorwa. Umwana nanje mvyare. Ya, birashoboka umwana avyara uwundi. Tubiganire tubiganire. Mugabo icyo nshaka nkintu cyambe nshaka kuri indirimbo uriko gusohora. Nshaka nzoje muri clip. Oya uzojamo muri filme indi tuzose yagize nabonye uri kumwe na Lavina byarangyoheye kandi mwabifashe neza iri andi mwanjira yize cyane titre yayo gusa oya ndayizi bien ndakunda kuyumviriza yego no muri ndi muduga ndakunda bya bluetooth nani nkaja muri YouTube ndi muhira nuko nyene iraryoshe cyane gose Christian umaze igihe kingana gute mu kazi ko gukina filme ndateba ko kera nta kintu by'ama scratch muri eglise nta kintu by'ama theatre narandika amantuze ama filme mugabo sinabikina nataka kubikina vuba ngiye muri Ihuro TV ego nta ubu nuvuga ko maze nk'umwaka urenga gato ndabikinamo mu gihe gito umaze uri kurakina filme ikintu kigaragara ushobora kuvuga ati iki ni ikintu naguze muri filme naguze mu kazi kanje ko gukina filme cyo bari ngiki ikintu wakuye muri cinema na kimwe mu majambo make tuvuge ngo urakora ugakorera ubusa na kimwe ahubwo kushima nije ntanga donc nije nitanga ntanga umwanya wanje nitanga muri vyose kugira ibintu tuba twakira n'abandi bigene neza na aho turage niturashika aho twe twifu donc aho dushaka ko dushene turashika uko bivanye n'ingene igihugu turimo yo mafilm bidateye imbere cyane gose nawe nico kibazo doshaka kubaza wowe kumaze gusora amafilme maze gusohora indirimbo maze gusora hari cyo maze gukora no ntacho none ubu ufise umudugu uhagaze ngaho imbere ikindi turetse n'imodoka nari nkwiye kuba ntakira umuntu nkenera sponsor kugira ngo nubwo sponsor itabambi basi ntayifise naho no bana sport nk'abandi umuntu ashobora kwikorera n'umukobwa kiri muto kandi afise inguvu Imana yamuhaye en plus ikinda mushimira kimene ko rasenga nukuri n'umukobwa afise impano idasanzwe rero biba vyiza niko nshaka gutumira abantu bose vraiment bagushigikira ubona yifuza vraiment jewe nukuri uzo nukuri ndababwiza ukuri je nkazokumva Alvera ko umuntu agushikiye je turi kumwe nawe je nuko nanje nzoshaka gushikira vraiment haleluya yego turi benshi parce que abantu nkamwe byo nk'ubu inyota yako kikatika nazaumia sana Christian tuje mu buzima bisanzwe ngo ndakubaze kano kwabaze kubera ko nzi ko ugurutse no kuganira bisanzwe Christian igihe amaze yubatse n'umugore we yaregeze ko muci inyuma no comment
iyo amakesi ari surprise gayo vraiment no comment ibyo ni bagagiwa ariko nibisanzwe kuvuga ati oya ni madama yibonye vraiment nani hagusha dada oya ubiriza no comment ndabizi ko utamuca inyuma napfuye ko baze no comment abibonye nawe ubwo arakwizera arabizi ko en fait no comment none uzi impamvu nakikubajije sinayo baje kugira ngo ndakuderanje gusa hano hanze ibintu byeze muri no misi nuko abagabo baca inyuma abagore babo urabizi nawe noneho impamvu nakikubajije nayo ndabizi kunyishura oya nibyo nari ndabizi ahubwo icyo nashaka nakajambo kugira ibigeragezo ugasanga abantu b'abadada b'abagore cyangwa abakobwa tunatongoza ni umaze kuba umustar cyangwa umaze gukina amafilme hirya no hino ntubura abantu bakurondera ariko bivana ingene uvyifatamwo wifashe nk'umuntu menga wajuju uragwa ko yaba ndamushinyo madame twaravanye na madame tuba twaravanye vraiment kuko ivyo bintu ni ibintu abantu ushagira amakosa muhira cyangwa gendera mu bibi mugabo iyo ukoze icyo kintu ugasimba urugo bavuga gusimba urugo kurenga ibigo byose nibaza ko ari kimwe ntabwo ko atakibundi nzi vraiment ncumubwira divorce noneho impamvu nayo ndakubashaka akabazo si yindi nashaka gusa ugira akajambo mbwire abagabo babikora babireke sûrement umaze kugira umugore umaze kugira engagement mukamikana impeta muvyara niba mwaravyaye niba mutaravyara ijya mpeta ni symbole uvuga yuko ikomeye cyane gose reka uri kwicunga rero ukiprotege cyane ukaba umugabo koko pana babantu usanga bari ngaba bakamatambikisa no byinshi biguma biza abakobwa guma baza ari benshi nk'ubu Rivera nakora akakobwa kamize neza charisma ariko wigisha ukuri naho ari kubura umusore nkanje ni wo kubaka nguze ko ndetse kubera ubura umusore waza ko ndetse kubera iki nagize ko muzuri wababona uko nungana kubera bon ça dépend no sanga nkunda amata nkayi wawe nawe cyangwa ukasanga ukunda abatipe nkabangana nka jewe no ni bya bintu bakubwira ngo abakobwa barihe babariyahura ko akabazo kanje kanyuma turangiza ikiganiro cacu nibaze ko tuzogaruka kugendera ikindi gihe muri kumwe na madame wa madame wishobora kuduha ikiganiro ntabikunda ariko musaba kuri wowe mugabo kuko bandi bari musaba uzi strategy nzokoresha strategy manze nze kumuramutsa kwanza nzoza ngahamira madame ari hari ndamuramutse tuganire kuvuga ngava bibona okay parfait uzogaka nivyo mwateguye guys ndabakunda cyane kandi ashimiye Rivera no nari mfite akabazo kanyuma nagomba ndakubaza akabazo kanyuma kavuga gati uno musore avyaye umwana w'umuhungu arakuze noneho umwana wawe akahura n'umukobwa untegere neza uvyaye umwana w'umuhungu arakuze yageze mu umukobwa aramubwiye ati nukuri ndagukunda umukobwa yamukunze umuhungu akizimagiza bitewe n'impamvu kanaka atari uko atakunda uwo mukobwa bitewe n'impamvu kanaka afise ibindi bintu ashaka gushikako mbere yuko aja mu rukondo akamwankira umukobwa akabona akomeje kubabara mu mutima agahitamo kumwikuramo cyege hamwikuyemwo umuhungu nawe akagaruka yahejeje bya bintu ngo akundane na wa mukobwa sawa agaje sanga umukobwa yaragiye nko kwa kuntu nta muhungu afise bakundana kwa kuntu kwa kino gihe ashobora kuramutsa nk'umuhungu agaca mutera inda bisanzwe yagiye kumuramutsa muhira atari niko bari bakundana umuhungu wawe akaza ababwira ati papa jewe umukobwa nkunda baramuteye inda ariko ndashaka kumutwara wamuhanura iki nk'umupapa akunda umuhungu wiwe nka jewe nk'uko ari umudamu mfise umuhungu yitwa Mugisha Caleb Crown wiki Royal Crown donc igitsibo cy'uraho ayo mazina yakuraye mfise abana umwe yitwa Mugisha Caleb Royal Crown cyubahiro Owen Wisdom Love Irumva Mika Wisdom wa gatatu ni Irumva kurarweza ubwaje abasari benshi atari caganya Irumva Mika
la kiboy nakana gatatu nka crown imfura yanje ivyo bimushikiye nk'umwana nzingene yakuze naho twaciye hajya urukundo ni hatari je no mwemerero no mbe no mushikira mbe bishobotse nkagenda moi personne nkamushikira umukobwa naho ibibazo vyakubayeho naho bimeze uko mon fils t'aime ingo mu muryango eko vraiment je nibaza no mushikira muti no mushikira umungu wanje ego kuko nimba ari sense akabimbwiza ukora ati nukuri ndamukunda simbona ico nokora naho ibibazo vyabaye yego. Turarangije n'ikiganiro cacu turangiza ndagusaba ngo wibaze utubazo tubiri wiyishure. Okay. Utubazo tubiri nakubajije wiyishure. Utubazo tubiri nishyuye. Utubazo tubiri wibaze wongere twiyishure. Je akabazo kamwe mfise mugasinzi cyo kwihishura. Alvera umukobwa wanje shaho muri film agunya kwita ati papa daddy nanye avuga ati mafi yari jo nayo bari kuri nayo muduga ni kumera madame ndavuga ati mafi numvise wagerageje ku telefone ibintu nk'ivyo ngati yose afise umukobwa ati nunyuma ndavuga ko ari wowe cyabine est-ce que mafi au moins ari fiance sinzi cyo kibazo sino kuyishura vraiment ndabaza umukobwa wanje si ari fiance nico nshaka kumenya kuko numukobwa ariko arakura tena napenda huyu mtoto mwanamke huyu. Reka ntunyicire ama rero kubera ko navuze ngo uribaza wishure urumva ko nyene mu gihe atagisubiza ufise ico kibazo cyatugisimba ama ikindi kibazo umuhungu ufise uri mu rukundo uri mu rukundo cyane est-ce que umutipe ari no ari hanze ya ndafise boyfriend Arina. Oh. Bientôt je serai je shakura umuhungu ndumsore ndakuze ya ndanezerewe cyane kubona amafi yaje kundaba nata mugabo bemaze gushika ku meza cyo dufungura kibazo ukunda kugiga imbere kunda no turabisanga ku meza ibyo mwateze byose ndafuza nuko ndanezerewe cyane aruvera ivyo nkoreye uzo bikora nabandi kandi bandanye bagushikira ni novuga nshaka ama commentaire menshi kuko benshi ari ibintu baguma babaza ati mbe Krista ko yatakaye Krista ko atakikora ataki Krista oya je ndiho kandi ko ndakira n'ubunyene ngende gukina ubunyene Mario Seri nabonye mugeze kuri episode ya 19 aha sijali merci murakoze cameraman nakupenda sana ndugu yangu uratuje vraiment uzo kwa mkonyene cameraman babiyasho cameraman wanapenda kama demo sio napenda kama demo unaona ndevu zake anajeshima. Merci beaucoup murakoze wiganira mani bahumugisha ciao ciao.